Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Fabrice Nkurunziza ahamagarira abanyengozi kwitabira ibikorwa vy'iterambere ry'igihugu bahereye mu ngo zabo. Ivyo yabishikirije kw'igenekerezo rya 6 Rusama uno mwaka mu nyuma y'ibikorwa vyo kubetona ikibanza co gushiramwo intebe z'ikibuga ca kijambere c'umupira w'amaguru citiriwe Agasaka ka Inarunyonga c'Ingozi. Nyakubahwa Fabrice Nkurunziza yaciye ahimiriza abanyengozi gukingira ibidukikije, kwirinda guharika, gukingira inyubako rusangi n'amazi. Murabe imbere yuko muza gukora ibikorwa rusangi wa gatandatu, musukure imbere y'imihana yanyu, mwongere muce imikobeko mu matongo yanyu kugira ngo areke gutwarwa n'isuri, kugira ngo isi yacu igumane akanovera. Nuko kandi twokingira ibidukikije, nuko kandi bene igihugu b'Ingozi twokwirinda guharika. Ico naco nyene mugishire ku muzirikanyi kugira ngo iterambere rirama rikomere mu ngo zacu, mu miryango yacu. Twongere kandi tubahamagarire nkuko umunyamabanga ajejwe ivy'imigambi mu mugambi CNDD-FDD yabivuze, rirya hangiro yuko ishusho y'u Burundi mu 2040 twoba turi ku rwego rw'ibihugu biriko biraja mu iterambere, twoyishikako nuko twese umwe wese ata numwe avuyemwo ndetse n'imigambi yose irimwo dushira ingufu hamwe nkuko mwabikoze, tugasumbiriza kugira ngo ibikorwa aba ari byo vyivugira.